abenshi bariyumvira ko woba uvukana na Kamanda uramuzi Kamanda ndamuzi mugani tuvukana ntaco musana oya sha bakunzi ba Eagle TV jewe neza na neza ndazi yuko nyimbarango idatantenze yuko Kamanda ngira ngo baba bavukana canke arico basana oya naco dusana byo bari guhuza gusa naco dupfana murihuriza gusa yego umunsi wa mbere ubona Kamanda kabateri umunsi wa mbere ubona Kamanda kabateri sivyo wiyumvise mu gute numvise nezerewe cyane kubona umuntu mureha kandi mu ntara zose ari twebwe tureha nari ndakubajije ati uravutse urakuze uragize mu bigero byo kureshwa ngwida wewe bugira ngira ngo hari ugoye birasi misore yose kumbure gutumbera oya mbere naragayana ataro waragayana none kugira wemerere umusore muri ico gihe kugira mushobore kuganira wisunga iki canke warabiki kuriwe je naraba amahera kubera je ndafise n'umwana uno kuvuga uri umusore akenye ntimwagana oya ne wamenye gute ko afise amafaranga ni wamubona aho umuntu afise amafaranga ucumubona umubona gute ashira mubona n'isura wera wanze ukamwihweza akavuga ati jewe muzi aka gasore ndarumengo karafise ingodo aho wacuhita umwemerera ariko abantu benshi abigeme benshi ingwida abigeme benshi bakunda amafaranga baca babatera so umwana wangana gutuba ni umusore se umwana ringanye oya ndashaka kumubona ariko oya mbere no kumufasha ntakimufasha nite ndamwirabira yo yiga mu kanga ahubwo nageze ngorane ayego gose iyo hageze igihe gicishuri kumbure ntamugura ibikoresho by'ishuri oya nje nimenya ariko umwana yaramwandikishije oya amwandikije aho yaguta gutorana mu itongo giyo none we kumbure nta miryango yagufashije canke nta bagufashije kugira ngo umwana ashobore kwandikishwa bagomye kumwandikisha umugore we waranka n'umucamanza n'uwo mugabo yabishatse umugore aranga ati umuntu ari hankuko nzoshobora kumushira mu abana banje ngo nemere ko ari mugenzi wanje ubundi rero uwo mugabo yaguhoye kubera Eagle TV Eagle TV we could cry yes nuko bakunzi ba Eagle TV reka dushimire kwanza vyimva mutima abariko baradufasha noneho tukabona yuko tudatamba twirorera aba followers nakosa aba followers aba subscribers 5,000 kumbure babateye igo murakoze mwana rero kuri uno munsi kuri screen za Eagle TV twaje gutemberera cyangwa twaje kugendera Langwida umwe kumbure mu bantu bihangiye imirimo bagaburira ingurube zose zisanzwe ziri mu gisagara ca Gitega zikavyibuha zigasa neza Ngwida nakugende umusatirizi je nitwa umusatirizi nakugende kumbure uri umwe mu bantu bihangiye umurimo fata mikro gifata kushangwida kugira ngo tubemeze sivyo turabe hari rero umusatirize ndahari reka hano ngenda gushimire vyimva mutima niwe utuma ntagata niwe utuma mvyibuha kumbure aba subscribers 5,000 ni benshi cyane none hariko kandi muri uko kwezi ndakeneye abandi 2,000 kugira ngo dukwize aba subscribers 7,000 noneho mu mwaka uza kandi zobe turi mu ba subscribers 10,000 hanyuma 100 kugira ngo twironkere Silver Award nkuko nababwiye rero ndi kumwe na Ngwida umwe mu bantu bihangiye umurimo wo kugaburira ingurube zose zisanzwe ziri mu gisagara ca Gitega Ngwida ndakura mu kiji amahoro y'Imana abane natwe murakoze ko mwaje kungendera muragahoro ko nyene tuzokoma twagarutse Ngwida je ngwanda kubaza nye n'icubahiro president uranamuzi ndabizi yitwa nde Nkurunziza nye n'icubahiro yitwa nde ubu adetwara kuko niwe avuga ati umunwa wose uronka icyujya umufuko wose uronka ikiwujamwo Peter Nkurunziza Varisito ndayishimiye
none Wambwiye ni Evariste ndashimye wibagiye Evariste ndashimye kweli icara ngaho ugira ngo tukubone neza icara we kuri iyi Yes nuko turire mu rugo kwa Rangwida watwakiriye kandi wakoze cyane na Jenny waza nzokwakira Ngwida umaze imyaka ingana gutugaburira ingurube zo mu gisagara ca Gitega imyaka 10 irarenga imyaka 10 irarenga ugaburira ingurube aho ndakeka iyo ugiye kurya akabenzi barakurihisha none mu gihe ari uzigaburira barandihisha nyene kuba naje bampa amahera nawe baguha amahera ubigenza gute none ibiryo vy'ingurube bironka gute vyoroshe mukoroha abanyagihugu baranyizeye ndabitora mu mpango yego kandi nta na 10 ndaba nta na 10 ba mugawe abaje kubitora bakakurira bampa amahera uri umunyabwenge none awe nta ngurube utunze ugabuririza abandi kubera iki nawe udatunga ingurube kugira ngo nawe kujya ugabuririza abandi nawe ushobore kumbure kugabuririza iwawe jewe noyitunze mfiseho noyitungira kubera harasamaye boca bayitwara boca bayiba Ngwida genda kwemere kuzoyicunga gura kabuguru hama ndakwemere kuzokararira uzoyigura basha unyemereye kwemera nkakagura none uwo murimo wawe wiyumviriye gute kubera iki wahisemwe uwo murimo kumbura kugaburira ingurube zose zo mu gisagara ca Gitega navyiyumviye kuba abanyagihugu banyizeye isoko curayitsindira Ngwida ku mazina yose yiwawe hawe n'abavyeyi witwa nde yewe nitwa Bandi Muhito Paulina mugabo bitazirana bose bazi Rangwida kubera iki bazi Rangwida ryaje gute Rangwida niryo bantu bose bazi niryo riborohera ryavuye kuko iryo zina rya Rangwida Ndiyavuye ko ari iryo zina abantu bose baryohera Paulina niryo bambatijemo Paulina mugabo Rangwida niryo borohera ko iryo bantaziriye ntarabatijitse usanzwe uvuka mu yihe ntara mvuka ngaha mu Gitega mu Gahera ubu n'umunyamugi turi kumwe wavukiye mu gisagara ugikuriramo yego abenshi bariyumvira ko woba uvukana na Kamanda uramuzi Kamanda ndamuzi mugani tuvukana hacu musana oya sha bakunzi ba Igozen TV jewe neza na neza ndazi yuko nyimba Rangwida atantenze yuko Kamanda ngira ngo baba bavukana cyangwa ari cyo basana oya nacyo dusana byo bari uhuza gusa nacyo dupfana muri huriza gusa yego umunsi wa mbere ubona Kamanda kabateri umunsi wa mbere ubona Kamanda kabateri sibyo wiyumvise mu gute numvise nezerewe cyane kubona umuntu mureha kandi mu ntara zose ari twebwe tureha mu ntara zose ni mwebwe babiri gusa mureha muranasa sinukureha gusa muranasa turasa abantu bake tureha nk'uko nakantu mwisangije nakantu mwisangije muri babiri Ngwida ufite imyaka ingahe mfite imyaka 51 uri umubeshi yego wavutse 1100 ngahe je navutse 71 yego Ngwida none kumenga uracyari muto cyane iyo myaka ndakutse yego okay duhere mu buto bwiwawe rero Ngwida aravutse nk'abandi bana sivyo araciye mu bukumi mu gihe cy'ubukumi bwawe byari bimeze gute byari bimeze neza mu mwanya birahiye tuvuge turi aba bafana byari bimeze neza abavyeyi bose nari nk'ibafise uwa mbere Imana yamuhamagara yasigana na bibi nawe arakutse ntacyo yishoboje yofashe ubu nibyo nca nirondera muri ivyo vy'ingororo no kuvuga ubu uca wibeshaho kuri ako kuwo murimo wihangiye kumwe kugaburira ingurube nari ndakubajije ati uravutse urakutse uragize mu bigero vyo kureshwa Ngwida wewe bugira agira ngira ngo hari ugoye ngira imisore yose kumbure gutumbera oya mbere naragayana
waragaya Yego. none kugira wemerere umusore muri ico gihe kugira mushobore kuganira wisunga iki canke warabi iki kuriwe Je naraba amahera kubera je ndafise n'umwana. uno kuvuga uri umusore akenye ntimwaganira Oya. nawe wamenye gute ko afise amafaranga Ni wamubona. aho umuntu afise amafaranga ucumubona umubona gute Ashira mubona n'isura. n'isura wera wanze ukamwihweza akavuga ati jewe muzi aka gasore ndari umengo karafise ingodo aho wacuhita umwemerera ariko abantu benshi abigeme benshi ingwida abigeme benshi bakunda amafaranga baca babatera inda hakiri kare baca bavyara hakiri kare Oya ivyo jewe navyo najama. ntavyo bajama Oya. uwo bajama bahera gusa Yari naho nyene yari umwe nyene twabyaranye. yari umwe wafise umwana Je ndamufise kabisa ndababesha. umwana wawe ni umuhungu n'umukobwa Ni umuhungu. byagenze gute rero kugira ngo ushobore kwibaruka None ko vyari vyanshikiye nariko kwibaruka. ico gihe wari ufite imyaka ingahe ico gihe watwarinda Navyo ncibuka. Naje vuba n'umuhungu arakutse n'uwo mwana arakutse. ariko wari ukiri iwanyu Yego. wabiwanyu Yego. abavyeyi bavyakiriye gute bamaze kumva ngo idakumbure yibungenze Nta kundi babonye birashitse ati nta kundi. Ati uko bizoba uko nyene. Nzomutunga uko nyene. ntabwo kumbure bakugirira ubwoba kumbure bivanye n'ukuntu mureye ati ese iyo ndazoyitwara gute Ivyo vyarabaye ahubwo bimvira niyo ndako nazoyivyara ati azoyitambukana gute azoyigendana gute wavyaye neza oya barankutse baragukoze pole sana ariko kumbura umwana aca aza ameze neza ndibaza yego umwana wawe yitwa nde ngwida twandi w'Imana baruteremo ngwida kubona waribarutse ari hababuze ibibondo ariko wewe uribaruka kabisa kandi wibaruka neza wiyumva gute ni vy'Imana ikora ego vy'Imana igize nawe ubukomeye umwana ntumuro ariko nawe urakomeye ndakomeye vy'Imana yigiriye ni vy'Imana yigiriye okay reka rero umporeze bari abantu iki ya myaka cagihe kumbure bavuga ngwida ndakiye kutazoronka mu kibondo ntuzibaruka bivanye n'ukuntu wari umeze bamporeze kumbura abantu benshi ni bari bazi ngo ndopfa mvyaye bavuga ati nkiyo ndayo itwara gute arebuko baratangaye ahubwo babonye navyaye amezi 9 yose kabisa yego ngwida none kubera kutiyongeye ti mvyaye agahungu reka mvyara agakobwa nako oya navuze ati n'Imana impaye yarabaye wavyaye ku rugero navyaye umwe wavyaye umwe so umwana wangana gutuba n'umusore se umwana ari nganye oya ndashaka kumubona ariko oya mbere no kumufasha ntakimufasha nite ndamwirabira yo yiga mu wakanga ahubwo nageze ngorane yego gose iyo hageze igihe gicishuri kumbure ntamugura ibikoresho vy'ishuri oya nje nimenya ariko umwana yaramwandikishije oya amwandikishije aho yaguta gutorana mu itongo ryiyo none we kumbure nta miryango yagufashije canke nta bantu bagufashije kugira ngo umwana ashobore kwandikishwa baragomye kumwandikisha umugore we waranka n'umucamanza n'uwo mugabo yabishatse umugore aranga ati umuntu ari hankuko ndoshobora kumushira mu abana banje ngo nemere ko ari mugenzi wanje ubundi rero uwo mugabo yaguhoye kubera urehuko umugabo siwe umugore mugenzi we yagira ati mugenzi wawe ariko naho kumbure bitabaye uko nibazi yuko babizi yuko mwavyaranye ngwida iyo nkuru irambabaje cyane ariko nibazi yuko umwana muri bane neza eske nta gihe umwana ashobora gukumbura se kumbura akaja kumuramutsa oya ntagenda kubera ntabyo kumuraba kabisa ntaja kumuraba oya yoza kumuraba atacamuha ariko nawe yenyene kumbure birashika kaza kuraba umwana canke nk'abavyeyi mukabonana iyo umwana kumbura kosheje abakeneye indero y'abantu babiri papa wiwe na mama wiwe nta musi mukorana nk'abavyeyi se w'umwana na nyina oya nije ndamwimenyera byose
ni umimenyera vyose haba mu naho yogwara nje nimenya cyangwa abanyagihugu baca bafasha ubwo buryo kumbure uronka mu bijanye n'ivyo biryo vy'ingurube urakubesheje nabi ndapfa ko gerageza none no gira gute ubu tuvugana ufise isoko ry'abantu bangahe kumbure uzanira ibiryo vy'ingurube cyose parura bose ndabirose bose batakutora iwanje baza gutora iwawe urafite telefone none bakurondera ko kugira ngo bakubaze ngwida warose kumbure tuze na telefone mfise none cukora gute bwa urumunyabwenge kuko nka jewe si nta business no kora telefone mfise gahera yose nije ndayizunguruka mu ndumwe ingurube zose zo mu gahera amazu yose nije ndayinjiramo none beruka kumenya gute kubera ugomba ivy'ingurube aca asanga mu avuga ati nta wundi abitora atari ngwida uraje kumuhana kumbure araguhaye ibiryo vy'ingurube uguhaye umuceri wasigaye uguhaye ibitoki vyasigaye urabishikanye byose uravyegeranirije wowe uca ubitunganya gute kugira ngo ushobore kubigaburira abakiriya jewe nyanda ndapima ku ndobo uwo ari we wese adaterura ugenda urabandika amazina kugira umenye ati uyu nagabura ingurube yiwe ya na mazina ndabandika ko bonyene barizana baguhemba ku kwezi ku munsi ashuranchorera ndumva urafise amafaranga nta mafaranga none uronka amafaranga ku munsi ingurube zose zo mu gahera ni muzigabura yego ibintu byazimvye kera naronkanye indobo 3 zine ku munsi urabona ibintu ngene bizimvye woronka gute ndyabamena n'ivyo barya ndose bikeye ndonka akadobo kamwe ndonka zibidonke akabido ndabifata uko ngwidusengera yosengera mu Katolika ngaho haruguru cyumva ko tuye akanyobwa ukunda ko n'uyu kanyoye kabisa wumva umeze neza naka mwakayeri umarutiyeri tunga intuyeri 3 ngwida uramarutiyeri 3 ntubore je ndabinwa sinobesha kandi nabandi ushaka kubaza n'abari ngaha baranze iyo uborewe iyo ngwida borewe witahura gute wimenya gute ko waborewe nshanda ndavuga ndavuga ntunyobegwa ndakubwiye ngwida yaborewe mu kibaro niba kuyobegwa oya niba nyobegwa ndashaka undirimbire kamwe mu turirimbo ukunda kuririmba iyo witahe waborewe canke waruhaze urahagaritse murenga ngenda ndi sawa reka ngwida zaiku waruhimbye twatuyeri 3 watunyoye kumbure n'akakane wakiyongeye ndirimbira kajya karirimbo ukunda kuririmba waborewe njanda ndaririmba ngo Imana irankunda cyane yaneye iteka itagira ingero ngira ndayihaye nasomye hose mvugo mva mfite n'akatwi karekare ubuse n'akatwi karekare ndakugura akayeri rero ubikore kugihora ubikora kugaho obye wasomye ngo akajwi ngo kaba karengaho ndakugura akayeri uti nako kamwe n'ikoti kuborera ndatukugure twatuyeri 3 ngwida mbwa wambesha aho wo kugura ibiyeri 5 ntavyo womara je ndabigura ndaye kutabimara ubu nyene mugabe ndabinwa mugasi ndamwere umunota umwe isahimo oya ndadanwa kamwe ngwida ushobora kujya mudasomye utanyoye akaye ashije ntibikunda n'umunsi n'umwe ntanyoye ari ngira ucupa umwuna uraya atakaye ushaka kubatse nabo tubana nina wamufise amafaranga yo kukagura none twondonga twe n'uzenye ncyanera teranye ucuterateranye ngwida ndashaka kubona wambaye igitenge umunsi kubera kenshi wama wambaye ikanzu na gitenge ndambara na rimwe ntabyikunda no yambara amakanzu na jipo yego none kubera kutambara ibitenge Chiyo kama jaje ndi ahubwo no kwambara ibiteye haja mwibaraba hano abantu no yega none ngwida bakunzi ba Igoze TV ntizi gitenge shagato ntizi gitenge uyu ko nyene kimeze ntizi gitenge uwo bukoze
ndabe ico kwatocambara sivyo cengira ndabe kutocambara Ngwida cengira ndabe ko iki gitenge utocambara uvuga ngo boca bagutwenga ngo urehuko ngo nta gitenge wo kwambara kenyera ndabe ko bidakunda kenyera ndabe ko kitakubera bakunzi ba Igoze TV cengira nda iki gitenge kirakwiye ndibanze none ngwida gumuhagaze gato wewe wavuze ngo ukenyeye ngo gitenge ngo baca bagutwenga none aho igitenge nikikubere nikigukwiye oyambi wumva ngo baca gutwenga ubu twova ngaha tukajamwo uhora wicara ugiye kunywa kaye hari uwo gutwenga ngo ukenyeye igitenge ntavyo nzi ko ataco namenyereye none ntubona kuberewe kumbura ukenyeye agatenge nk'abandi bamama ega ntuguma wambaye amakanzu gusa n'amajipo sivyo n'agatenge kumbure kaba ari keza ngene uberewe ngarutse nzoza ndakuzaniye igitenge ndakikwemereye kandi nzogiherwa cyane uri uzura cambara sivyo yego intambamye kumbura giye urahura nazo kuba unganuku z'abahizahe Ngwida none ko ariko navutse yego kuvura kayo ya nyene ni yego navumye nduku wagumye urugo abakwita igikuri kumbure bakubonye gikuri ukunukunuko ntabwo vyakubabaza canke vyagucitse woreka kubabara abantu bose ugenda bagushengerera baguhindura ntarababara nakubwira ushika mbere ugiye no mwibarabara batarakumenyera umenga ntuwoja no mwibarabara uheruka kuja muri ville ryari muri ville marangenda aho namaye wamaye bibaciye Ngwida uraciye ubwenge Ngwida nk'ubu ndaguhaye 10,000 sivyo nkakeneramwe kumbure uko wompa 4,500 uco usigarana amafaranga ngahe 10,000 je nkacavuga ati muri ivyo 10,000 ndaguhaye mpamwe 4,500 4,500 uco usigarana amafaranga ngahe mu 10,000 umaye ucikuramwo 4,500 4,500 acyatse 6,500 ufise amashuri menshi yo cyenda yibona urumva ivyo biharuro ufise ibiharuro kandi binini kandi biciriye hagufi Ngwida mu kurangiza rero sivyo mu kurangiza kugira ngo twagure isoko twagure n'akarere dutumirire abantu bose batunze ingurube bo mu gisagara ca Gitega abantu bose bipfuza ko ingurube zabo zitagata zivyibuha bagutore gute bazogutore gute kugira ngo bazi bararonka ibiryo vy'ingurube vyoroshe muko bontora nk'abana kumanda biroka imisi yose ntabanywanyi mbambutse ntabanywanyi bubuze yego badakwitora nk'akarorero gumuhagaze nk'akarorero Ngwida kumbure kubera nakubwiye ko nyene icyubahiro arakunda abantu bihangiye imirimo sivyo murabona na nyene icyubahiro muri kumwe ikintu wose aba perezida ni cyaha ikintu no musaba nyene icyubahiro no musaba akangura nka parasera nanje nkabaho neza acha kubaza ati reka ndaguhe umutahe kugira ngo wiyungunganye wo musaba amafaranga ngana gute amafaranga saba nk'imiliyoni 2 none miliyoni 2 wo kwiza Ngwida avuga ati isanzure Ngwida isanzure ndaguhe umutahe amafaranga ngana gute kugira ngo wiyungunganye noneho kubera ko warusanzwe ugaburira ingurube zose zo mu gisagara zo muri quartier Gahera ngira ndakogereza umutahe uzugaburira ingurube zo mu gisagara cyose cya Gitega wacu musaba amafaranga na gute yakitse 3 zitatu bode nose no canongora ingurube yega Ngwida uweza miliyoni biga picha na simu uweza miliyoni iraki zitatu niraki zitatu mba wocu zikoresha gute nogerageza nkara ugerageza ukora bamwe bakamfasha oya nkubavuze ati je ndagufashije sivyo ngira ndagufashe ndaguha umutahe ukore kugira ngo wagura kare ntugaburira ingurube zo muri quartier Gahera muri Magarama nako ugaburira ingurube zo mwishatanya zahe noneho zo mu gisagara cyose cya Gitega acha gusaba ati mbwira budget amafaranga wifuza wo musaba ngahe
ikiganiro ashobora kucyumva ashabwa atega Ngwida nje kumufasha uwo muzabagaye ayo no musa yo mpayo sinoshima hayo gwayo se boshima yego none hari tawo bapfa mu mufuko iwanjye Ngwida nyemerera rero kugiye gutangura gukenyera ibitenge jewe nagikwemere jewe nzogaruka ndakuzaniye igitenge sivyo nzokuzana igitenge kumva ushobora gusonamwo niburuzi nawe rega kaburuzi ko kubera Ngwida hama ko mugiye gusenga uvuga igisabisho ca mwaramutse Maria mburakire uracibuka dawa twese mwaramutse Maria vuga twumve mwaramutse Maria soyi neme umukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'indawe Yesu arahezagiye Maria mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe bonone ubu no munsi tuzopfa amen nuko twari kumwe na Ngwida ariko kandi ari muri quartier Magarama neza na neza aho bita mu Gahera asanzwe kumbure agaburira ingurube zo muri quartier yose namwe kumbure mufite ico mufasha arahari Ngwida kandi n'agatenge karamubera sivyo dushigikire kumbure Ngwida ashoboye kwihangira umurimo kare kapitipiti yashoboye kwihangira umurimo wo kugaburira ingurube zo muri quartier Magarama Ngwida shimira abage baragufasha kumbure na cyane bage baragufasha kumbure haba kurera umuhungu wawe umwana wawe none haba no kwibesha ndabashimiye abantu bose bafashije ku mwana wanjye aho batafasha umwana waje ntiyari kubaho ndabasabiye Imana ibahezagi bazoga umuko nyene ariko watubwiye amazina yawe y'umuhungu wawe umuhungu wawe yitwa nakubwiye yitwa ndesirira nabwiye ndi w'Imana Barteremo none Ngwida reka ndagushimire cyane ariko kandi bajya abantu baza baragutwenga niba bireke sivyo sivyo none mbega ikindi naco nanibagiye mu bana bose muvukana mwoba muri hacanke hariho mwe barebare bose ni barebare mugufi yanijewe kandi nabayifora yo imfura ni wewe kandi niwe mugufi yagusa muri abakobwa muri bangahe mu bo muvukana bose muri abakobwa batatu n'umuhungu abo bandi Imana yabahamagaye wowe ubajije kumbure twese turayaga n'abavyeyi wumvise ko we wavutse umeze uku canke ungana uko bigenze gute none ko ariko Imana yandemye na mama yabibona uko nyene niko Imana yabishatse nuko reka dusezere abakunzi ba Igozen TV vuga Igozen TV gasubiremwe Ngwida gasubiremwe Ngwida gasubiremwe jena chamucha yawe babona vuga Igozen TV Oga Igozen TV turaba abadukurikirana Ije zina ryakuraniye basi vuga Igozen TV bidasubira mu biroroshye sivyo amahera wabuze amahera wungarura kandi wanabitoye subiyemo rero uvuga ati Igozen TV so nuko reka nk'umusatirizi ndababwire ko ndabakunda cyane aho twe twatembereye Ngwida natuzimanye yatwakiriye Ngwida ndagushimire cyane ariko nakwemere ko nzogaruka nganda kuzaniye igitenge hama usone akaburuzi sivyo ariko kandi ico gitenge ndakikuzaniye je nzokujana ku mufundi bagupime sivyo bakigukorere neza nawe gwe mu kaburuzi n'igitenge ubona ko warutinya gukenyera igitenge kandi kikubereye sivyo yego muzoba mukoze dushimire natwe twakugendeye ndabashimiye mwese Imana ibahezagiye uko mwaje kungende n'abandi muzobatemberere nk'uko twebwe ko Imana yaturemye nk'uko Imana muzodukunde nk'uko mukunda abandi murakoze cyane Igozen TV, Igozen TV, we could cry, oh.